Reka ndabaramutse ndabaha n'ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ni ikiganiro ingabire yawe uri kumwe na Divan Dushime sanzwe mumenyereye yuko tuba dufise umutumire tuba dufise umuntu aza kutuyagira ku ngabire yiwe ingene avyifatamo kugira ngo ishobore kugira icimo mariye eka mbere arashobora no gufasha wowe uri kuradukurikirana kumenya mbega ni gute ushobora kumenya ingabire yawe ni gute ushobora kuyiteza imbere reka rero ndamuhikaze mikaze uno mutumire wacu kandi akoramutse kwanza ndabaramukije nanje izina ni gute nitwa Irakoze Jean Bertrand ariko bakunda kumpamagara Barret mu buzima busanzwe twavuze ko ari ikiganiro ingabire yawe ntitwagutumiye tuzi yuko ufise ingabire ariko abariko baradukurikirana kumbura bashobora kwibaza bati ingabire afise ni iyi. Okay, jewe ndi umukomedien mu Kirundi bavyita monakina ibintu bikino by'ugutwenza abantu ego niyo ngabire nyene ufise canke haro n'izindi zitandukanye. Bon, iyo niyo novuga yuko izi imbere ahanini nkorera ko cane mu buzima bwa misi yose hama izindi no bafise gabashanitsa ndaririmba nyene ndagerageza kuririmba muri make uvuga uti ibijanye no gutwenza nico cambere gitangura canke gukina ibintu bitwenza mbega wewe umunsi wa mbere umenya yuko ushobora gutwenza byo byavuye kuki byari bisanzwe ari ibintu biba bisanzwe biba muri wewe canke n'ibintu wowe warafashe gusanga mu nzira ngende uri kurabkebuke. Bon, jewe abavyeyi banje abagenzi banje barakunda kumbwira yuko ntera inkuru zitwenza bakambwira ngo n'isura yanje ukuntu isa iratwengeje hama nanje narabikunda ndibuka kera nkikiri mutonyi bijya vy'ukuja kwicara nyene kuturigara tugiciga muri primaire ndibuka yuko imisi yose nagenda mfise inkuru nateguye naho mfise blague ni nkuko ndi kwishuri banteye blague narayigumana mu mutwe ngeze mu bagenzi ngaca mvuga ati je ndafise inkuru no munsi nje ndayibatera ngaca ndabatera inkuru rero hama rero bon bagatwenga bikabaryohera mu nyuma novuga yuko ndiko ndakura maze guheza secondaire niho nasubiye inyuma ndiyumvira ati none mbega ko bakunda kumbwira ko nshoboye gutwenza nzi gukina nta kintu ubwo ivyo bintu sino bifata au sérieux nkabikorerako hama ndibuka hari inyigisho nariko ndaronka zijanye n'ibintu vya entrepreneuria ndibuka umuntu yariko aratwigisha aravuze ati muri entrepreneuria urashobora no gutanguza ikintu bivanye n'ingabire yawe ukagikorerako ukabifata nyene nk'umwuga nk'akazi nanje ca ndiyumvira ico nshoboye ndabona yuko ikintu nshoboye kurusha ibindi byose kudandaza iki ndavuga ati je nshoboye gutwenza reka rero ndaba ukuntu ivyo bintu ndabikorerako uvuga ndabigire projet ndafata ndagenda ndandika projet ndavuga ati jewe ubu nyige ntangure gukina ama video kuri Facebook tuntu gutwenza abantu mu nyuma nzoja mu biteramo hama mu nyuma nkine n'amafilm akomakomeye ego uno munsi hari abantu benshi bibaza bati be umuntu avuze ingabire muri rusangi ni kubwawe uvuze umuntu avuze ingabire wumva iki? Ingabire mu gifaransa ni talent no kuvuga ni kijya kintu Imana yashize muri wewe cyane cyane wewe ntukibona kenshi uracumva abandi bakikubwira ati mbega wowe urazi yuko uzi gutwenza abantu donc wewe ubibona nk'ibintu bisanzwe usanzwe ukora mugabo abandi bantu nibo babigushima ko kuri wewe washobora kuba uzi no gucapa ukabona mu ishuri uracapa ibintu bisanzwe ukayibona nk'ibisanzwe mugabo bagenzi bakubwira muga ahajye urazi gucapa ico rero maze kukimenya ko ari ingabire yawe bice bikenera rero kugikorerako kugira kigushikane kure dufatiye ngaho nyene uvuze ati bice bisaba kugikorerako wewe uno munsi uravuga uti ndafise ingabire yo gutwenza ariko umuntu yokwibaza mbega ni gute nk'iyo ngabire abantu bose uko biri kose mu miryango yacu dusanga dutwenga canke umuntu arashobora kudutwenza ariko si bose bacika bagiye abantu bitwa ngo n'abakomedian uno munsi aho ugeze ni iki wakoze kugira ngo ushobore kuvuga uti
hari ahantu navuye hariho n'ahari nashitse. Icyo navuga ko nakoze ni uko kuntu natanguye kubifata nk'akazi. Kubifata nk'akazi ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga cette fois-ci mu maporogaramu yanjye ndamenya ati ubu unye reka ngende nze kwiga ibijyanye na komedi. Nkagenda nkarondera nk'amavideo, ubu hariho Facebook, hariho YouTube, uragenda ugasanga ko amavideo y'abakomedi bo hanze, ukaraba uvyiga hama ugaca ugenda ugatangura ukandika, mu nyuma ukavuga ati jewe muri aka kabanza dufise n'abagenzi fata ari nka anniversaire, ukavuga ati je nashaka kubasaba kanya gatonyi iminota 3 ndabatera inkuru, ukagenda imbere ukabigerageza, ubishoboye rimwe ucugenda ugasubira ukandika ugategura, nuko nyene rero usanga wabigize umwuga, wabigize ubuzima bwa misi yose. Muri make kugira ngo kumbura umuntu ariko araturaba ashobora kuba twenza ariko atoba arabyinjiramo neza, umubwira gute kugira inkuru yubakwe canke kijya kintu uza kuvuga hari imbere ni kugira yubakwe neza, nibiki ufatira ko canke nibiki ukora? Bon, ku bantu bazi ibintu by'ugutwenza araza kubitahura kurusha. Ukuvuga yuko inkuru igizwe n'ibice bitatu. Hariho introduction, intangamarara ni hajya ndakubwira ati hewe ryari muri ville narahuye n'umumama turicarana muri bisi, iyo ni intangamarara. Hama havuye intangamarara acakurikira development novuga mu kirundi ko ari ni nk'inkuru aho iterambere ry'inkuru canke ukuntu inkuru igendera kura. Ukuntu rero gukura kw'inkuru niho rero ucushiramwo ibintu bijanye novuga ati nuko exagera, ukurenza ku bintu bisanzwe. Nk'ubu ugaca uvuga ati hewe uwo mu mama rero twari twicaranye yari afise uwo mutwe umengo ni romorke, donc urumva niki kibaye ikintu gisanzwe kuravuga urexagere, donc urarengeje ati afise umutwe ungana n'umuduga, urumva. Hama rero mu nyuma yaho hari ikintu conclusion novuga gute, ni nko kugara inkuru canke kuyirangiza. Mu kuyirangiza rero hari ikintu dushiramo citwa punchline. Ni rya jambo umuntu atari yiteze, rimwe rice rimukabura iyi nkuru nayo irakaze. Ego ugaca usanga rero umuntu cane abantu batwenga kubera ako kajambo ciyutamwo batari biteze. Ego ivyo uko niko inkuru yubakwa, uko niko inkuru yubakwa. Ego biramaze gushikaho wandika nk'inkuru ubwawe nyene ntigutwenza? Birashika mugabo kenshi iyo wanditse urarondera akagwi k'abagenzi ubwira ko kwimenyereza ukaraba ukuntu bayakira. Hari igihe baca banagukosora, hama ugaca umenya ati iyi nkuru nokongeramo ibi. Uvuze gukosora, mbega birashoboka ko umuntu akosora ikintu c'inkuru kandi ariwe bagifonze? Ego bagakosora gute inkuru umuntu yakuye mu mutwe? Umuntu ayikosora gute mu bisanzwe? Donc ukuntu ayikosora aragira ikintu yongerejeko. Kuko nta numwe adatazi gutera inkuru, twese turatera inkuru, kandi n'inkuru za twebwe abakomedi nizige nyene zo mu buzima busanzwe. Gusa nuko twe tubifatira umwanya tukavyinjiramo cane kugira ngo nk'ingabire nyene. Ego kugira ico kintu kize kuryoha. Hama igituma aho je ko yaramse ingabire ukuntu nza no kubivuga niko binaryohera n'abantu, kuko je nawe turashobora gutera inkuru imwe mugabo abantu ntibaryoherwa kumwe bivanye n'ukuntu jewe meze n'ukuntu nawe umeze. Ego uno munsi aho ugeze wovuga ko ingabire yawe ufise yaba ijanye no gutwenza canke n'ibindi bitandukanye, ni hehe kugejeje kujyo uko uvuga ati uno munsi ingabire yanje rafise icimariye, kandi iyo ntaza kuba ndayifise ndabona ko hari byinshi nari kuba narahomvye? Ikintu ca mbere mariye nuko muri jewe ndumva yuko nisanzuye, ndashobora exprime gushikiriza iciyumviro. Ndashobora gushikiriza iciyumviro canje ndabicishije mu gutwenza abantu.
hama ikindi naco nuko hari ahantu maze gushika bamaze kuntumira hari ibiteramo maze kujamwo nibaza yuko yaba iyo ngabire ntayifise ntari kuhashika hama ikindi nuko iramfasha kwegera abantu kuko abantu kenshi bumvise tujya muntu n'umukomedi biroroha ko bakwegera ego uno munsi urumva uratubwiye yuko ari ibiteramo maze kujamwo mbega ubona mu kibano nubwo bamaze gutumira mu biteramo haba abavyeyi canke abo muvukana canke abantu bitandukanye bari mu kibano cawe ingabire yo gutwenza ifise ikibanza nyabaki mbega yo ifatwa nk'ingabire by'ukuri ishobora gutuma umuntu abeshwaho nayo canke babifata ko ari nk'ibintu nyene bya bintu by'abantu bose batwenza mpereye mu muryango abavyeyi nuvuga yuko ntibaratahura neza ikibanza c'umuntu afise ingabire yo gutwenza ko ari ikintu gishobora kumubeshaho kuko bien sûr kuko twarize amashuri kenshi baca bakubwira ati hewe rega warize amashuri genda urondera akazi ivyo urimo nabo bizogushikana nibaza yuko je hamwe ndabatahura kuko ibidukora nibishasha kera bo bakiri bagiheza amashuri nta bantu bakora ivyo bintu bari bahari nk'umwuga kandi nta bari bahari babikora nk'umwuga rero twebwe niyo ngora niyo ntambamye dufise yuko two dutanguza umwuga nubwo kuri mushasha rero kenshi abantu ntibagutahura natwe tuba twimva yuko nico kibanza cacu cyo twumva gikorwa kituryohera gukora mugabo ugasanga abantu mu kibano bakubwira ati bijya bintu ntaco birimo bihebe genda udepoze dosiye yawe hamuronka akazi ugasanga nyene rimwe biraguca intege ugasanga nyene kuko barakudekuraje cane mvura muga ariko kubera nawe ubuze ikintu kiri muri wewe ushaka gushika umubandanye ukora kandi ukabona n'ivyo uriko urakora biko biratera imbere buke buke. Hariho umwana ashobora kuba ariko arakuraba canke umuntu akiri muto afise imyaka mikeyi ni gute yo kwitwara canke nibiki yo kwitwara twacho twokwita ama valeur yogira kugira ngo ingabire yiwe turetse kuvuga ivyo gutwenza gusa wewe warabiciyemo warabona ingene bimeze nigiki yokora kugira ngo ashobore gutuma iyo ngabire yiwe by'ukuri ayikorera kandi igira icyo mumari Icambere na mbere no muhanura nuko yo kwiga kubana neza n'abantu hama akiga kwicisha bugufi ikintu gikomeye cyane kwicisha bugufi imbere y'abantu na cyane yuko ubu uri kurabereka ikintu kiri muri wewe kenshi ntibazobishima donc birakenera yuko wewe wemera ukicisha bugufi sivyo kuko abo batabishima nibo mu nyuma bazoza kugukunda kuri ivyo bintu ushaka gukora kuri iyo ngabire yawe rero ikindi kintu no bahanura nuko niko bokwegera nimba uri umuntu akunda gucapa nimba uri umuntu akunda gutamba egera bajye ubona yuko babishoboye sivyo bari hejuru yawe ubegere wicishije bugufi mubwira ati none je ndakunda gutamba mumfasha iki urabikora ico azogufasha kandi ndisubire azogira ikintu agufashije gusa ntuzomusaba amafaranga. Okay, mu Burundi mu bijanye no gutwenza nabahe bantu nka batatu uvuga uti jewe bano bantu ndabemera kandi babigira neza cyane? Abantu nemera mu Burundi bakomedi ni benshi gusa ntibazwi hariho benshi kandi batazwi gusa abazwi hariho Kigingi Michael Sengazi hariho urundi yitwa Diva mugabo ntakiri mu Burundi hariho ni benshi hariho ba Raoul Ismael Gasore nawe wo guha nka batatu canke fate batanu basi uvuga uti aha mu Burundi abantu batwenza by'ukuri jewe notanga nk'abantu baje imbere y'abandi na jewe nshobora gufata nka example canke nk'akarorero nabaye bon muri comedy umwe wese afise style yiwe sivyo ariko abo novuga nabantu
bo novuga yuko ariko barateza imbere komedi sino sikuvuga yuko ari bo ngo bakina neza oya nibo ahubwo bariko baritanga cyane kugira ngo komedi izamuke mu Burundi itere imbere abo rero ni ba Michael Sengazi Kigingi Ismael Gasore ego okay donc uvuga ati abo onye bariko barakora cyane na Raoul okay reka tuje mu tuntu dutundi uno munsi hariho benshi bakunze kuvuga bati akazi ntagahari uribaza yuko by'ukuri ingabire mu Burundi ishobora gutuma umuntu abaho hanyuma kandi abariko baradukurikirana barashobora kwibaza ati turabona umusore ngaha mugabo afise iki kuburyo buko yotwemeza ko ico kintu kiriko kiramutuma amererwa neza bijanye n'uburyo ikintu ca mbere novuga yuko byose ni shaka neza cyane ingabire yashobora kubeshaho umuntu kuko hariho uburorero buhari bw'abantu babeshejweho n'ingabire zabo donc rero ni ukuvuga kwishaka ry'umwe wese ashobora gutera imbere ntihagire uwuzoreka gutera imbere acaja kuvuga ngo vya bintu ngo naco birimo oya turazi abantu bigenza neza mu muziki bagatera imbere turazi hariho n'abandi bitabakundira ko bashika kure rero umwe wese ahubwo cyane cyane ni ukumenya inyifato yogira kuko ajya sitara izotuma utera imbere ahubwo ni inyifato yiwawe izo gutuma ushika kure abandi bakubonamwo akarorero abandi babona yuko ushoboye bakakwizera bakagutumira ugasanga imiryango iri kuruguruka kubera inyifato cyane cyane yiwawe mu kibano jewe none mubona ko nambaye neza none mubona jensa n'umuziki ndagerageza kwidandaza kubera uri umu artiste uridandaza n'ubu ndi ngaha no kwidandaza aye no kwidandaza donc wowe nivyo bindi navuga muri society bana neza n'abantu nuko bazogukunda nuko bazokwiyegereza hama ibintu biri mu bantu abantu bamaze kugukunda n'ibintu bica biza yego ndagushimire Bertrand kubona witabye mu butumire bwacu kugira ngo ugire ico ubwiye umuntu ariko araturaba murakoze cyane kuntumira ngaha muri TV rwose ndaryohewe no kubana namwe n'ubundi munsi muzosubira mu myumvire ego reka namwe ndabashimire ngo ariko muradukurikirana cyari ikiganiro ingabire yawe twari kumwe na Bertrand asanzwe ari umukomediya mushobora kuba muzi canke murashobora no kuja no kumara bakumbure ku mbuga ziwe reka tugahabwo tuguhe n'akanya kugira ngo babwire kumbura ama social media canke burya usanzwe ukoresha kugira ngo baze barabe ego kuri Facebook page yanje yitwa Ibisanga Comedy murayizi nimwigirisha hama kuri Instagram ni akabaret ego hama YouTube naho nyene ugize Ibisanga Comedy ucibona ama video maze gukina maze imyaka 5 nkora ama video donc tusanga kwikorwa byinshi kuri ama réseaux sociaux ndabagiye aheje kubabwira aho mushobora kumusanga reka tubashimire kandi hanyuma turabararikira n'ibindi biganiro bizokurikira Imana ibahezagire mwari kumwe na Divan dushime